ubwiza bw'Imana bukubira special nimba ubyizera vuga uti amina. I couldn't help but feel the presence of the Lord so strong this morning. Numvise ukubaho kw'Imana kuri hano muri iki gitondo. And if you came here this morning with sickness or pain in your body, kandi nimba waje ngaha hari ububabare canke indwara ufise mu mubiri, the Lord spoke to me this morning that even while worship was going forth, uhoraho yavuganye nanje avuga ati ngo nigiye turiko turahimbaza, that the word of healing was going into the cells of hari your body. ubushobozi buriko burakiza abantu muri kibanza. So in the name of Jesus, Yo mu izina rya Yesu, the name that is above every name, izina riri hejuru y'andi mazina yose, I rebuke cancer, ndakankamiye kanseri, I rebuke depression, ndakankamiye uguhahamuka, I rebuke every sickness and disease. ndakankamiye indwara iyo ariyo yose canke ikiza, I command it to leave in the name of Jesus. ndategetse yuko bigenda mu izina rya Yesu, And I release healing in everybody. kandi ndarekuye ugukira kuri umwe wese. I release healing in every heart today in the name of ndarekuye Jesus. ugukira mu mutima w'umuntu wese ari ngaha mu izina rya Yesu. High blood pressure is gone in the name of Jesus. Ikibazo cha tension kigende mu izina rya Yesu. Depression is gone in the name of Jesus. Uguhahamuka bigende mu izina rya Yesu. Healing flows in this place in the name of Jesus. Gukira rekutembe muri kino kibanza mu izina rya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Well, if you receive it, give God a praise. Come on. Nimba uvyakiriye himbaza Imana, shira Imana yawe hejuru. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Urakoze Yesu. Somebody needs to say, that's me. Hagira umuntu avati uyu ni jewe. Hallelujah. Hallelujah. Now, Ubu rero, Pastor Mark, how do I know if I got healed? Pastor Mark, wumvise gute yuko nkwiye kuza ngaho? Because a little voice speaks to me. Hari ijwi numvise rivugana nanje. You didn't get healed. You did not get healed. Alo, ijwi umuntu yumva muri yo vati ngumviriza ntiwakize. It happens to everyone else but not you. Umviriza ivyo vyabaye kubanze ariko wowe ntiwakize. You are not worthy. Wowe ntabwo ubereye gukira. The scripture says the enemy comes immediately to steal the word. Umviriza ivyanditswe bivuga ngo igisuma kiza muri uwo mwanya nyene kuvuga ngo cibe. Are you hearing me? Muranyumva? So if you need healing today, rero nimba ukeneye gukira uno munsi, and you received it when we spoke it, kandi ukaba wakwakiriye igihe healing flows in your body today. ugukira kwatemvye mu mubiri wawe. You have to say, it's mine. Ukwiye kuvuga ati ni ivyanje. It's mine. Ni ivyanje. It's mine. Ni ivyanje. Woo! Woo! Hallelujah. Hallelujah. All right. Well, thank you, Jesus. Urakoze Yesu. Hallelujah. Thank you, brother. Urakoze mwene data. You can go rest now. Nawe urashobora kuja kuruhuka. Hallelujah. Amen. Well, I bring you greetings once again from my family. Ndabazaniye kandi ntasho zivuye ku muryango wanje. Oh, yeah, there's my family up on the screen. Uyu ni umuryango wiwe. Oh, maybe you can see them. Murashobora kubabona. I just want you to notice. Oh yeah. The woman standing beside me, if you wanted to know what the favor of the Lord looks like. Niba ushaka kumenya icyo ari cyo gutoneshwa n'Imana, icyo bisigura, nuriya mudamu ari iruhande rwiwe. And the full picture. Hanyuma ku ifoto yose. So my wife Jill is preaching today at church back home. Umudamu wiwe uno munsi niwe ariko aravuga ubutumwa hariya mu ishengero iwabo. She's a powerful preacher. N'umudamu avuga ubutumwa mu buryo budasanzwe. This is my adopted daughter Yvonne next to her. Uriya mukobwa amwegereye ni umukobwa wiwe badofye mu muryango. This is my daughter Abby next to her. Uriya ari ku ruhande nawe ni umukobwa wiwe Abby. That's her boyfriend, whose parents raised him in India on the mission field. Uyu nawe ni umukopen wiwe, abavyeyi biwe bakoreye cyane mu gihugu cy'ubuhindi nk'abamissionnaire. Isaac, okay. And my son is in the middle. Uyu nawe muhungu wiwe mutoya ari hagati. His name is Walker. Nawe yitwa Walker. Greetings from my family to you today. Rero ndabazaniye
intasho zivuye mu muryango wanje uno munsi. Hallelujah. Amen. Well, yesterday as I was walking from my breakfast back to my room, Ejo igihe nari ndiko ndava ahantu dufatira icyayi mu gitondo nsubira mu cyumba canje, the Lord put a scripture in my heart. Uhoraho yavuganye n'umutima wanje. Matthew chapter 11 verses 28 through 30. Arambwira kuri Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 kugeza kuri 30. And I was just meditating on the verse of scripture. Hanyuma ntangura kwiyumvira kuri uwo murongo. And the Lord said, "You will preach this tomorrow at Life Church." Life Center. Life Center. Oh, I'm sorry, Life Center. Yes. Hanyuma Thank you. ndiko ndamedita kuri iryo jambo bisanzwe, numva Uhoraho arambwira ati iri ni ryo jambo uzosangira nabo kuri Life Center ejo. I said, "Really, Lord? Ndambwira ati mwami ivyo ni biki? I haven't received an invitation to preach." Nta nubwo bigeze bantumira kuvuga ubutumwa. The Lord said, "It's okay." Uhoraho arambwira ati ngo wowe menya gusa yuko ari uko. So yesterday, Rero ejo about 17 hours, saa 11 zo ku mugoroba I received a text message mbona message inviting me to preach today. intumira kugira ngo nshobore kuza kuvuga ubutumwa uno munsi. I said, "Thank you, Jesus." Ndavuga ni Yesu urakoze. So before I knew I was preaching here, God already had a word for you today. Mbere yuko menya yuko nza kuvuga ubutumwa ngaha, Imana yari yamaze gutegura ijambo ryawe uno munsi. Are you ready to receive? Mbega uriteguye kwakira? Come on, are you ready? Mbega muriteguye? Hallelujah. Hallelujah. All right, well, Matthew chapter 11, Matayo rero igice cya 11, Jesus said these words. Thank you. aya rero n'amajambo Yesu yavuze. Jesus said, Yesu yaravuze, "Are you tired? mbega urarushe? Are you worn out? Mbega wumva vyaheze inkomezi zose zaguhezemo? Are you burned out on religion? Mbega woba wumva yuko ivy'idini vyakumazemo inkomezi zose? Come to me. Nuze kuri jewe. Get away with me, Nuze tujane. and you will recover your life. Ubuzima bwawe buzosubirana itoto. I'll show you how to take a real rest. Ndakwereka ukungene ushobora kuronka karuhuko gakwiye kanje gashitse. Walk with me. Mugendane nanje. Work with me. Gendana nanje. Watch how I do it. Urabe uko jewe ndabikora. Learn the unforced rhythms of grace. Urabe ukungene ubuntu butuma ibintu bikoreka atankomezi zawe zirimo. I won't lay anything heavy. I won't lay anything heavy Ntabwo nzo kuremereza ibikunanira. upon you. Ibikunanira. Keep company with me. Wewe gumana gusa nanje urabe. You will learn to live freely and lightly. Uzokwiga ukungene ushobora kubaho ubuzima bwidegembya kandi bworoheje. God gave me these verses for you. Iri jambo rero Imana yarimpaye ku bwawe. I can see some of you need a vacation Kandi today. ndabona yuko bamwe muri mwe mushobora kuba mukeneye vacances. Who needs a holiday? Murakeneye kuja muri vacances. Come on, there's more than that. Come on. Ndizera yuko Who ni needs a benshi holiday? bakeneye vacances. Ni bande mukeneye ka vacances. Holiday! Come on. Murahari? By the Lake Tanganyika, No kuja kuri Tanganyika kuruhukayo. the pineapple juice. Ugafata n'akajiki k'inanasi. But you know, Ariko urazi, we don't need that kind of holiday. ntabwo dukeneye izo vacances nk'izo. Jesus was talking about a holiday in here. Yesu yariko aravuga vacances mu mutima. A rest in Him. Mu kuruhukira muri we. Jesus said, "I want to show you the easy way." Yesu avuga ati ndaza kukwereka uburyo bworoheje kugira ngo uruhuke. How do I know Ni gute no bimenya? if I'm burned out on religion? Nimba idini ryarandemereye. Point number 1. Icambere mubona. The Bible has become a rule book, not a love letter. Ni gute nshobora kubona yuko naremerewe n'idini atakaruhuko mfise mu mutima wanje. Icambere
nuko Bibiliya igucikira igitabo cy'amategeko mu gihe yobaye icyandiko umukunzi wawe yakwandikiye. That's how you know. Aha ni utangura kubona yuko naremerewe n'ivyidini. Many Christians do not read the Bible. Abakristo benshi basoma Bibiliya. They wait until Sunday. Bararindiriye kwa Mungu. Because when they open the Bible, kubera yuko igihe cyose buguriye Bibiliya, they think it will tell them what is wrong with them. Bibaza yuko icyo baza kusanga muri iyo Bibiliya ni vya bindi bitameze neza cyangwa bitagenda neza mu buzima bwabo. You need to do this. Ukwiye gukora ibi. You need to do that. Ibi navyo nivyo ukwiye gukora. You are falling behind. Wewe vyakunaniye. Oya. The Bible is a love letter from God to Bibiliya ni cyandiko cy'urukundo kiva ku Mana. Hallelujah. When I go on mission trips, igihe mfashe urugendo nja muri mission, my wife sends me love letters every day. Umudamu wanje nta munsi urengana atandungikiye agakete cyangwa amajambo y'urukundo. Oh yeah, baby. Yeah, baby. I cannot wait to open them. Najewe nkumva mfise igishika cyo kugurura ayo ma message yandungikiye. Oh, and don't worry, I also leave love letters for her when I'm gone. Mu byumve neza, najewe hariho ama message ndamurungikira y'urukundo. Can I share yesterday's love letter with you? Ndege ndashaka kubahereka icyo nyandikiye ejo hahise. Murashaka kubibona? Don't worry, it's rated for children. It's okay. It's okay. Nta kibazo mfite, ntabwo ari ibintu biteye ubwoba. Dear Roderick. Ati mukunzi wanje Roderick. You are the love of my life. Wewe uri umukunzi w'ubuzima bwanjye. Thank you for making all my dreams come true. Thank you for making all my dreams come true. Ndagushimiye kubw'ukungene watumye indoto zanje zishika. And for pushing me to keep dreaming. No mu kugenda umpimiriza kubandanya kuba ngo nshike icyo nkwiye kubaco. Thank you for choosing me. Ndagushimiye yuko wampisemo. And believing in me. Kandi ukanyizera. You are so wise. Uri umunyabwenge by'ukuri. This is Song of Solomon. Baraduteranije n'abiwacu kweli. You are so loving and so kind to me. Uri umuntu w'igikundiro kandi uri umugwaneza kuri jewe. And so handsome. Kandi rero uri mwiza bitangaje. Reka ngaruke rero. I love being your wife. Nukuri ndumva ndyoherewe kuba umugore wawe. And I can't wait until you come home. Rero mfise igishika cyo kuzo kubona kandi ugaruka mu rugo. So I can kiss you whenever I want. Kugira ngo ndagusomagure birenze uko nabikoraga. Oh, that's the word of the Lord. Ndakubwiye uko ayora amajambo y'ukuri y'ukuri. Love, Jill. Umukunzi wawe, Jill. For many people, the Bible is not a love letter. Ugiye kuraba ku bantu benshi Bibiliya ntabwo ari cyandiko cy'urukundo kuri bo. How would you be attracted to your spouse if they were always giving you commands? Ni gute wokumva yuko ukwegwa nuwo mubakanye igihe iminsi yose aguma gutunga urutoki akubwira amakosa gusa? The Word of God shows how much you are precious to God. Ariko reka ndakubwira ijambo ry'Imana ritwereka uko ngere turaba agaciro, uri w'agaciro mu maso y'Imana. The Word of God exposes you for who you are. Ijambo ry'Imana riraguhishura uriwe mu maso y'Imana. Who am I? Uwo ndiwe. The Word of God declares, ijambo ry'Imana riravuga ngo I am the righteousness of God in Christ Jesus. ndukugororoka kw'Imana muri Yesu Kristo. I am the head.
ndi umutwe not the ntabwo tail. ndi umurizo Above only ndi hejuru and not beneath. sinzi uwo hasi I am the pearl of great price. ndaguzwe igiciro kidasanzwe. The Bible exposes me for who I really am. Bibiliya iranyishurira uwo ndiwe vy'ukuri. Every time I open the Word of God, Igihe cyose nugura ijambo ry'Imana it starts my engine. iba ni nko kwatsa motere yanje. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Point number 2. Icya kabiri, Here's what Jesus says. iki nicyo Yesu yavuze: I will show you how to take a real rest. nzokwereka uko ungana ushobora kuruhuka vy'ukuri, kugira akaruhuko nyakuri. A real rest. Akaruhuko nyakuri. How do I know if I'm burned out on religion? Ni gute ushobora kumenya yuko ivy'idini vyamazemo inkomezi zose? Number 2. Icya kabiri, I've quit laughing and having fun. ivyo gutwenga no kuryoherega ubuzima birahera, ugasanga umuntu asigaye ajingitwa nyene nk'uwariye umwandura. If you are laughing too much, Nimba utwenga cyane, there is sin in your life. ari icyaha mu buzima bwawe. My old Pentecostal pastor used to say to me, Umupastori wanje kera mu ishengero twarimo ry'abapentekoti, you better stop laughing so much. ngo rero ni vyiza yuko uhagarika kuguma utwenga. Christians who laugh too much, there is sin in their life. Kuko abakristo baguma batwenga umwanya wose baryohewe, ari icyaha muri bo. We raba neza. Yeah. You listen, Pentecostals back then, we could not have much fun. Reka ndakuge, aho twari turi ntabwo twari dufite umwidegemvyo wo kuryoherega ubuzima. No! Oya, We could not go to movies. nta nubwo batwemereraga kureba televiziyo. We could not go fishing on Sunday. Nta nubwo kwa Mungu twashobora gufata tukaja ahantu tukaroba. We could not dance. Nta nubwo batwemereraga gutamba. We could not do anything fun. Nta kintu na kimwe cyo kwiryohera twakoraga. But we knew everything we could not do. Ariko twari tuzi yuko ivyo byose tudashobora gukora. And still, we were condemned for laughing. N'ivyo byose batubuzaga gukora ntitubikore, ntivyatubuzaga yuko tuguma twumva ducira urubanza muri twebwe. A true sign that you have burned out on religion is when you have lost your joy. Ikimwe mu bimenyetso nyakuri vyerekana yuko idini ryakumaze wese ni ukubura umunezero, gutakaza umunezero mu buzima bwawe. Did you know that when Christians fall away from church, Urazi igihe abakristo batenje bava mu ishengero, they go to the last group they were having fun with. ugiye kureba abakristo igihe tuvuga ngo baguye bakava mu ishengero, baca basubira muri ba bantu bari kumwe nabo mbere yuko baza mu ishengero, niyo bisubirira. Murabizi? I will go back to the club. Ndaza kwisubirira mu kabare cyangwa muri boîte. They are having true joy. Kubera yuko hariya bahabonye umunezero usumba uwo bariko barabona mu ishengero. King David said to God, Umwami Dawidi yabwiye Imana, restore unto me the joy of my ngo salvation. nusubire kandi unagure umunezero wo mu mutima w'agakiza. King David had lost his joy. Umwami Dawidi yari yatakaje umunezero wiwe. What gives me joy? Ni giki kimpa umunezero? Knowing my name is written in heaven. Nuko nzi yuko izina ryanje ryanditse mu gitabo cyo mu ijuru. I am not going to hell. Ntabwo ndiko ndaja mu muriro. Some of you are missing a chance to shout. Bamwe muri mwebwe muratakaje ko karyo ko gushima Imana muvuza karuru. You are not going to hell. Wewe nturi kuraja mu kuzimu, uri kuraja mu Hallelujah. muriro. Hallelujah. 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 Your name is written in heaven. Izina ryawe ryanditswe mu ijuru. Hallelujah. Hallelujah. The disciples got excited Abigishwa bararyohewe because the demons kuko obeyed them. babonye amadayimoni abumvira. Come out. Babati sohoka nayo akavamo. Jesus said, no, 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 no. Yesu avuga ati oya.
Let your joy come from knowing your name is in heaven. reka umunezero wanyu uvane nuko mwamenye yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. When I wake up in the morning, igihe cyose mbyutse mu gitondo I said, thank you, Jesus. ndabati urakoze Yesu, I'm going to spend forever with you. kubera yuko nzobana nawe ibihe bidashira. Hallelujah, Hallelujah! hallelujah. Man, praise God. Imana ishimwe. Hallelujah. Psalms chapter 45, verse 7. Zaburi ya 45 umurongo w'indwi, And Hebrews chapter 1, verse 9 n'Abaheburayo igice cya mbere umurongo w'icenda says this. havuga ngo, Because you love what is right, Jesus. Jesus, because you love what is right. aha rero aya majambo ni ubuvugishwa bwavuga kuri Yesu bati kubera yuko wakunze ukugororoka And you hate what is wrong. ukanka ikibi, I have poured the oil of joy nagusutseko amavuta y'umunezero, out upon you more than all of your brethren. nagusutseko ayo mavuta y'umunezero gusumba bene wanyu bose. Jesus had joy. Yesu arafise umunezero. Jesus had joy. Yesu arafise umunezero. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Point number 3. icya gatatu, How do I know if I'm burned out on religion? ni gute nshobora kumenya yuko namaze kunanizwa n'ivy'idini? It's become too hard too difficult to be a Christian. nuko kuba umukristo numva yuko ari ikintu kiremereye kigoye. Pastor, Pastor, I can't come to church for prayer anymore. numva nabuze inkomezi zo kwamanza gusenga iminsi yose. My back is hurting me. umugongo uri kurandya. But then Pastor sees you shopping at the mall. Pastor sees you shopping at the mall, at the shop, right? ukumva kuza mu rusengero birakunaniza, ariko pastor akaza kubona aho basumira mu kaguriro wowe uri muri shopping, bikamutangaza. Did you get healed? mbega wakize? How do I know if I'm being burned out on religion? ni gute menya yuko nananijwe n'ivy'idini? I quit singing in the shower. usanga umwanya wo kunezerwa, urazi hari abantu baririmba bariko barafata dushe, ugasanga uwo munezero wagiye. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the door. I have no hair. When you quit singing in the shower, igihe uwo munezero wo kuririmba uri kuroga, you might be burned out on religion. icyo ni kimwe mu bimenyetso bikwereka yuko idini ryarakumaze, ibintu ntubikora bivuye mu mutima. When you have quit being generous with what God has gave you. igihe bikunanira gusangiza abandi ivyo Imana yaguhezagije. Listen close. munyumvirize neza. When the pressures of life come in, igihe ubuzima bukunaniye, ibibazo bikaba byinshi mu buzima, that's the time to take what you have and give it away. icyo ni igihe cy'uko nawe ukora mu byo ufise ukabihezagiza abandi. Come on, somebody. muranyumva? Don't let stinginess, don't let being selfish be a part of your life. niwemere yuko kwikunda cyangwa kwigundira kw'ibintu biba kimwe mu bigize ubuzima bwawe. Another sign that you are burned out on religion, ikindi kimenyetso cyerekana yuko idini ryarakunyoshe zarakumaze. are you ready? muriteguye kucyumva? You quit being the first to volunteer to serve. usanga bya bikorwa wakoraga witanga wabivuyemo. It's quiet in here, Pastor. bamwe ugasanga korale barayihevye. When people are burned out on religion, igihe abantu idini ryabanyoshe rikabamara rikabonka nyene inkomezi zigahera, they're not excited to serve. usanga muri bo ata nkomezi ziba zigihari zo gukorera abandi. They don't want to help in children's ministry.
nico baba bashaka guterera mu gufasha ibikorwa by'abana. They don't want to usher or greet. Nubwo baba bashaka kandi gukora nk'abaprotokole. The husband doesn't want to help his wife clean the house. Usanga umugabo atagishaka kandi gufasha umudamu wiwe gutunganya inzu. Ooh. Come on, Pastor. You see, one reason, my wife says that I'm handsome. Urazi umudamu wanje avuga ngo ndi mwiza nsa neza. But Pastor Christian, ariko Pastor Christian, do you know what makes me more handsome to my wife? Mbega urazi gituma jewe ndi mwiza cyane ku mudamu wanje? When she sees me cleaning the floor with the vacuum. Igihe ambonye ndiko ndakoropa inzu yacu. Hey papi. Aro ubwiza bucabuza. She sees me cleaning the windows. Akambona ndiko ndahanagura amadirisha. She says, that's my man of God. Oyo no mugabo wanje mukozi w'Imana. Ifoko niga gutamba. Oh yeah. Oh yeah. Oh, hey, that was good. Yes. Maybe we can do that again. Let me do it. Woo! A sign that I am burned out on religion. Ikimenyetso cyuko nanyoshwe n'idini. I don't want to help people anymore. Binkuramo wa mutima wo kumva ko nkwiye gufasha abandi bantu. Do you hear what God is saying to you today? Mbega urumva iki Imana iriko iravugana nawe uno munsi? Let's continue. Reka tubandane. Jesus said, Yesu aravuga, walk with me and work with me. Gendana nanje kandi tugume tujana. Watch how I do it. Ucunyigirako urabukungene jewe ndabikora. One more sign of being burned out on religion. Ikindi kimenyetso kimwe cerekana yuko umuntu idini ryamunyosha ryamumazemo inkomezi zose. Is we have become not excited anymore about our testimony. Usanga umuntu atakiryoherewe intahe yiwe. God designed your testimony to be like espresso to your spirit. Umenye yuko Imana yateguye intahe y'ubuzima bwawe kugira ngo kibe ikintu cyerekana uko umutima wawe umeze. Yeah. Hey, let me tell you what God has done for me. Reka ndakubwira icyo Imana yankoreye. Oh, see, that gets me excited. Nkaryohererwa kuvuga icyo nzi yuko Imana yakoze mu buzima bwanjye. What has God done for you? Ni iki Imana yagukoreye? What has God done for you? Ni iki Imana yagukoreye? People are wanting to hear. People are wanting to hear from you. Igihe rero uryoherewe intahe y'ibyo Imana yakoze mu buzima bwawe, abantu barifuza kukumviriza. I can tell you miracle after miracle after miracle. Ndashobora kubabwira ibitangaza n'ibitangaza bigenda bikurikirana. What God has done for me. Ibyo Imana yankoreye. Come on. Hey. I remember going to the airport in New York City. Nibuka igihe kimwe ndi kuri aeroport yo muri New York. I was going to preach a crusade in Nigeria. Icyo gihe nari ngiye kuvuga ubutumwa muri Nigeria. It was 1989. Yari mu 1989. All I had was my ticket. Ikintu nari mfise gusa yari tike yanje. I didn't have any money. Na yandi mafaranga nari mfise. And a pastor walked up to me. Hanyuma haza umupastor aranyegera. Hello, my brother. Arambwira ati bite mwene data. I don't know if you need this. Abati sinzi nimba ubikeneye. But God spoke to me last night. Ariko ijoro riheze Imana yavuganye nanje. To bring you $2,000. Kugira ngo ndakuzanira amadolari 2,000. Someone said, umuntu umwe yaravuze ngo, I wish God would speak to someone to do that for me. Mbega Imana niyogire uwo ivugishije kubinyerekeye. Oh, pastor. Mana we, wogeze uvugishije kubw'ivyo ndiko ndacamo. When are you going to the airport to Nigeria with nothing? Igihe ugiye kuri aeroport ushaka gufata indege ikujana muri Nigeria atarufaranga ufise. If you step out, God will provide. Ariko igihe ushinze ikirenge ufata iyo nzira,
imana irazi ukungene yitwararika igikeneye. Hallelujah. Hallelujah. I could tell you many testimonies, ndashaka kubabwira intahe nyinshi, but there's nothing like your testimony. ariko reka ndababwire nta kintu na kimwe gihwanye n'intahe y'ivyo imana ikora mu buzima bwawe. That is the most powerful thing you have in your life. kubera yuko ico ni kimwe mu bintu bikomeye cyane ufise mu buzima bwawe, What God has done for you. ico uzi yuko imana yakoze mu buzima bwawe. My last point today, icyanyuma nza kuvuga uno munsi, point number 4. icya kane, How do I know I'm burned out on religion? ni gute menya yuko idini ryamazemo umunezero Point number, n'inkomezi? prayer has become a duty. nuko gusenga bicika ikintu igikonkwano, Not like talking to your best friend. ariko ntikibe ikiganiro kiri hagati yawe n'umukunzi wawe. Jesus said, I no longer call you servants, Yesu aravuga ngo jewe ntabwo nkibita abashumba, because a servant doesn't know what his master is kuko doing. umushumba ntabwo azi ivyo sebuja akora. I call you my friend. jewe ndabita abakunzi banjye. You are a friend of God. uri umukunzi w'imana. We sing the song, I'm a friend of God. turashaka kuvuga tuti turi abakunzi b'imana. I am a friend of God. ndi umukunzi w'imana. I am a friend of ndi umukunzi w'imana. I am a friend of ndi God. umukunzi He w'imana. calls me friend. anyita umukunzi wiwe. But then we pray ariko iyo dusenga and we act like a slave. tugasenga nk'abaja, siko bikwiye. You need to talk to God like your friend. ukwiye kuvugana n'imana nk'uvugana n'umukunzi. Talk to the Holy Spirit like He's vugana na walking with mpemu you. yera nk'umukunzi mwicaranye ngaho, Like He is always with you. kubera yuko yamana nawe igihe cyose. Jesus said, I want you to learn yesu avuga ati nshaka yuko mwiga the unforced rhythms of grace. ukunge n'ubuntu buza gutuma bikunda mudashizemo inkomezi zanyu. When I become weary as a believer, igihe nashaka when I become weary or tired as a believer, igihe ndushe kandi ndumuntu akijijwe ndumwizera, many times it is because I am in my own strength. ugiye kuraba kenshi nuko usanga mpagaze ku byo jewe nshoboye ku ngomezi zanje, And I am not in God's grace. ariko nkirengagiza ubuntu bw'imana bunshoboza. God wants to give you grace. imana ishaka kuguha ubuntu. How do I get grace? ni gute ndonka ubuntu? How do I do it? ni gute ndonka ubuntu? I walk up boldly to the throne of God. nuko negera intebe y'ubuntu bw'imana n'ubushizi bw'amanga, Like my son walks up to me. nka kwa kundi umuhungu wanje azanyegera Daddy, aba ati papa, will you buy me a hamburger? mbega wongurira hamburger, I am hungry. ndashonje, I want some lasagna. ndakeneye lasagna, I want some spaghetti. ndakeneye amaspageti. I said, it's coming right up, son. nanjye nkavuga ni mwana biraje, Don't you worry. we ntugire ikibazo, ntuhagarike umutima. My son does not know umwana wanje ntabwo abazi how happy it makes me ukunge n'ivyo bindyohera when he asks me for something. igihe aje ansaba icyo akeneye, Because God placed in me the heart of a father. kubera yuko imana yashize muri jewe umutima w'ubuvyeyi. Jesus said, if you being evil know how to give good gifts yesu yaravuze ati nimba mwebwe muri babi mushobora kumenya ukungene mutanga ingabire nziza to your children, ku bana banyu, how much more? mbega mwibaza yuko so How? azobikora gute? How much more so azorushiriza, does your Father in heaven so wo mw'ijuru azorushiriza, want to give good things to those that ask? azorushiriza guha ivyiza ababimusavye. Come on today. It's time for you n'igihe cawe to increase your ask. kugira ngo wagure ukungene usaba so. Come on. Haleluya. Look at your neighbor. raba uwo mwicaranye, Say, you need to ask bigger. uwo bati ukwiye gusaba vyinshi. Come on. mubwire ko mutamubwira. In the book of Isaiah, mu gitabo ca yesaya God said, imana iravuga ngo can you see me without reducing me? mbega murashobora kumbona, Can you see me without making me smaller? mbega murashobora kubona jewe ndiko ndakora utuntu duto duto. Many times when you look at your problem,
hari igihe iyo uravye ingorane zawe when I look at my problem, canke igihe ndavye ingorane zanje I forget how big God is. binyibagiza ukungena imana ari imana nini cyane. There's some of you today, hariho bamwe muri mwe guno munsi it's time for you to start asking God bigger. ni igihe cyanyu cyo gutangura gusaba imana ibikomeye. If you knew the joy that God has every time He hears you. iyo wamenye umunezero imana ifise igihe uyisavye. Look at my son down there nkaraba umuhungu wanje asking me for a new computer. ariko aransaba kuba ngo ndamugurire ordinateur nshasha. Look at my daughter asking me for a new car. nkaraba umukobwa wanje ariko aransaba ngo ndamugurire imodoka nshasha. Look at my son down there asking me for a new auditorium. nkaraba umwana wanje ariko aransaba icyo kintu ntazi avuze. Look at my family down there asking, come on, come on, come on. Wow! Look at my son down there asking me. urumva uwo munezero aciyagira igihe abonye abana be bariko baramusaba. What are you waiting on? none wowe urindiriye iki? What are you waiting for? urindiriye iki? What are you waiting for? ni iki urindiriye gusaba umubyeyi wawe? You need to increase your ask. ukeneye kwagura ukusaba umubyeyi wawe. It gives the Father great pleasure ivyo biranezereza papa to give you what you ask. kuguha ivyo usavye. Amen. 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 Hallelujah. Would you open your heart for just a moment? washaka kugura umutima wawe umwanya mutoya. The Lord gave me a word hari ijambo imana yampaye for Life Center, kubwa life center and I will share it now. nshaka ndabasangize ndayibereke. And the Lord of angel armies would say unto thee, uhoraho nyiringabo aravuga ngo arambwira even to the nation of Burundi, no kwihanga ry'u Burundi, my eyes are upon you this day. amaso yanje ari kuri mwebwe. I have created thee as a fruitful garden nara nijewe muremyi to provide and refresh the weary. nijewe muremyi kugira ngo nshobore guhaza no kunagura abaremerewe cyangwa abishwe n'inyota. But I say unto thee, Burundi, kandi ndavuga ku Burundi, you are my jewel of Africa. mwebwe murakabuyenge k'agaciro kuri jewe muri Afrika. I say unto you, Life Center Church, ndababwira mwebwe abo muri ishengero rya Life Center, you are as the center of a great wheel. mwebwe muri nka centre aho ibintu bisoka bigenda bishikira abandi. And the spokes will reach out to other cities. kandi ubwo bwiza buzogenda bushikira n'ibindi bisagara. Other cities in Burundi. n'ibindi bisagara mu Burundi. And you will cross borders into other countries. kandi mwebwe muzorengana imbibe muja mu bindi bihugu. Life Center will branch out even into other countries. Life Center izogira amashengero no mu bindi bihugu. For I have created you as the center of a great wheel. kubera yuko nabagize centre y'ipine nini cyane. By my Spirit you will cause a great awakening. kubwa mpemu wanje muzotuma abantu bakanguka. Receive my vision for you today, saith the Lord. niwakiri iyerekwa ryanje kubwawe, uko niko uhoraho avuga. Lengthen your stakes. Your post. Lengthen your stakes. fata bya vyuma bafatisha amahema uvyagure. Like a tent, yes. Enlarge the place. wewe wagura ikibanza cyawe. I will cause my fresh wind of revival nzotuma umuyaga cyangwa mpemu wanje azana ikangura kuza. to begin to blow upon you this day. uyu munsi kugira ngo atangure uwo muyaga utangure guhuha hagati yanyu. It has begun already, saith the Lord. kandi uhoraho aravuga ngo vyamaze gutangura. You will sing my song over Burundi. muzoririmba indirimbo yanje mu Burundi hose. And the hurting will be healed. kandi abakomeretse bazokira. The broken will be restored. abajanjaguritse basusubira kandi kunagurwa. The lost will be found, saith the Lord. abatakaye bazosubira kandi baboneke ukuri ko wagize. Those who work evil will be discovered. kandi babandi bakora ibizira bazohimenyekana bazoboneka. Even in political places.
ndetse no mu butegetsi bw'igihugu They will be discovered and removed, saith the Lord. bazoboneka kandi baveho. Your national leaders will feel my breath upon their office. Kandi abarongozi banyu bazokuzuramo umwemu wanje no mu mabiro yabo. Come with me, Burundi, Burundi nuzanane nanje and walk with me. ugendane nanje I will sing over thee. kandi over thee. kandi nzoririmba kuri bo. Hear my song. nzoririmba kuri bo mvuga nti mwumve indirimbo yanje. The earth shall see the glory of the Lord upon Burundi. isi izobona ubwiza bw'uhoraho muri iki gihugu cy'u Burundi. And great will be the last day harvest. kandi ivyimburwa vyo mu iherezo bizoba binini kurusha ivya mbere. Harvest that shall come from thee, my daughter. kandi ivyo vyimburwa bizova hagati muri mwebwe. You belong to me, Burundi, and you are mine, kandi abarundi muri abanje muri inyegu yanje, saith the Lord. uko niko uhoraho agize. Hallelujah. 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 Anyone that can hear my voice today, umuntu wese yumvise ijwi ryanje, whether you're watching online or whether you are here in this room, nimba uri muri iki kibanza cyangwa muri ko muradukurikira kuri internet, if you have never asked Jesus to be number one in your life, nimba utarigera usaba Yesu gakubere uwa mbere mu buzima bwawe, please allow me to lead you in this prayer. unyemerere kugira ngo ndakurongore muri iri sengesho. If you are ready nimba witeguye to fall in love with Jesus, kugira ngo ushobore gukurikira Yesu, to find the purpose for which you were born, kugira ngo ushobore kumenya impamvu yatumye uvuka, today is your day. uyu ni umunsi wawe. Just open your heart. ugurura gusa umutima wawe. Could I have everyone's head bowed and the eyes turashobora closed? kunamika imitwe yacu twese twugaye amaso. If you are here today and you want to invite Christ to be the Lord of your life, nimba uri ngaho uno munsi ariko ukaba ushaka yuko Yesu akubera umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, or you're watching online, cyangwa nimba ushobora kurukura nadukurikira kuri internet, pray this simple prayer with me. urashobora gusengana nanje iri sengesho rigufi. Jesus, washobora kuvuga ati Yesu, I believe you died for me. ndizera yuko wapfuye ku bwanje. urashobora gusubira mu iryo sengesho nimba uri ngaho ati Yesu, ndizera yuko wapfuye ku bwanje, I believe you rose again. kandi ndizera yuko wazutse uvuye mu bapfuye. I repent of my sins. ndihanye ivyaha byanje. Jesus, Yesu, I give you first place in my life ndaguha ikibanza ca mbere mu mutima wanje for the rest of my life. kubw'ubuzima bwose nsigaje kubaho, In the name of Jesus. mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Let me ask you, Reka- if you prayed, let me ask you, reka ndakubaza iki kibazo. if you prayed that prayer for the first time today nimba aribwo bwa mbere iri sengesho risenze mu buzima and bwawe, gave your life to Christ, ukaba wahaye ubuzima bwawe Yesu, would you just stand up so we can congratulate you? mbega urashobora guhaguruka aho nyene uri uhaguruke kugira ngo dushime Imana ku bwawe. We want to celebrate you today. dushaka gushima Imana If you ku gave bwawe. your life to Christ, stand up. I see that one. How many Imana others? ishimwe. nimba uri Oh, ngaha hallelujah. ukaba wasenze iryo sengesho uvuga ati, Anybody else? ndahaye ubuzima bwanje You Yesu, gave your life to Christ today. hoba hari ubundi yahaye ubuzima bwiwe Yesu. I see this brother right here. Make sure ndabona he. uyu mwene data ari ngaha. Brother, if today was just for you, reka ndakubwire mwene data, nimba uyu munsi wari umunsi wawe gusa, I welcome you to the family of God. ndaguhaye kaze mu muryango w'abana Let's give him a b'Imana. welcome, y'all. Amen. reka dukomere Amen. Imana amashyi. God bless you, my brother. Imana iguhezagire mwene data. One of our ushers or greeters, wave your hand one more time. Okay, y'all look at him. mumurabe After church, nyuma y'igikorane go see him. murashobora kuca mumwegera mumuganirize. Y'all hear me? muranyumva? Hallelujah. Haleluya. Well, I want to say once again, nshaka kugira ikindi mvuze. thank you for having us. icyo mvuga kindi ni uko ndabashimiye kuba mwatwakiriye, We have been so excited to be in Burundi. kandi twanezerewe cyane kuba muri iki gihugu cy'u Burundi. We were ministering yesterday at the refugee camp. ejo haheze twari twagiye hariya muri camp de déplacés bariya bari hariya mu maramvya. We've been ministering for home care and in the schools.
kandi twaronse n'akaryo ko gukora ibikorwa muri home care no mu yandi mashuri in atandukanye. Kabezi. Yari mu Kabezi hariya hepfo. Yeah. And we go today to Matana. Kandi uno munsi nyuma yo ngaha turaza gufata urugendo tuduga i Matana. I heard it's very beautiful there. Kandi ndamaze kumva yuko ari ahantu heza cyane. Because this is my first time to Burundi. Kuko ni ubwa mbere jewe nshitse mu Burundi. Now we have 14 churches in Western Zambia. Turafise amashengero ashika kuri 18 mu burengero ga Zambia. Yeah, Movement Church Zambia. Amashengero ya Movement Church muri Zambia. So we know a little bit about Africa. Rero turafise igicapo cy'uko Afrika isanzwe imeze. But Burundi is special. Burundi ndababwije ukuri. Amen. Amen. We love you so much. Turabakunda cyane. Pastor, thank you. Pastor murakoze. Pastor's wife, Proverbs 31 woman, thank you. Murakoze cyane. I bless you today. Kandi abahezagiye. Father, in the name of Jesus, Data mu izina rya Yesu. I release blessing Ndatuye umugisha. from the north, the south, Umugisha uba mu burengero mu manuko From mu the- seruko from the east and the west. mu seruko no mu burengero mu buraruko no mu manuko. Resources come to this church. Reka ibikenewe byose bize muri iri shengero. Money from unexpected places. Amafaranga azova naho batari biteze. They will come by the buses. Azoza ajenga. Blessings will be poured upon these people. Uhezagire n'abandi bakenye. Life Center will be a beacon of light. Umenye yuko Life Center izoba urumuri rumurika. Businesses will want to invest in the kingdom of God through Life Center. Hariho abantu bazozana imitahe yabo kugira ngo bashigikire ubwami bw'Imana bice muri Life A Center. new day begins today. Umunsi mushasha uratanguye uno munsi. A fresh anointing. Amavuta mashasha. Promotion in business. Ukuduzwa mu rudandazwa rwawe. Raises for income on your employment. No mu kuduga mu butunzi bwawe. No mu byo ukora. New businesses being started. Ibikorwa bishasha biratangwa. You are hearing the sound of my voice today. Uri kurumva ijwi ryanje uno And munsi. God is saying to you, Kandi Imana iriko irakubwira ngo this is your time. iki ni igihe I cyawe. know the plans I have for you. Ndazi umugambi ngufiseko. Plans to bless you, Umugambi wo kuguheza not to harm you, atari kukugirira nabi. to give the future that you dream about. Kugira ngo ndaguhe kazoza wifuza kubona mu buzima bwawe. Father, I thank you. Data ndagushima. Lives are changed today. Kubw'ubuzima buhindutse uno munsi. This is a brand new beginning. Iki ni igihe gishasha gitanguye. We make a decision today Twafashe ingingo uno munsi to enter your rest. kugira ngo twinjire mu karuhuko kawe. The unforced rhythms of grace. Ka karuhuko kava mu kunga n'ubuntu bwawe butuma ibintu bikoreka tudashizemo inkomezi zacu. Lord, we want to walk with you, Mwami turashaka kugendana nawe. to work with you. Kugendana nawe. You said you won't put anything heavy on us. Wavuze yuko udashaka kuturemereza ibintu. Thank you, Father. Urakoze data. It's easy to love you. Biroroshe kugukunda. It's easy to trust you. Biroroshe kukwizigira. It's easy to give my life to you. Biroroshe kukwihereza. We thank you for it in Jesus' name. Rero turagushima Mwami mu izina ryawe ryera. Amen. 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 Thank you so much. Thank you, Pastor Christian. Urakoze cyane. God bless you. Thank you, Pastor Mark. God bless Urakoze you. Pastor Mark. Hallelujah. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane.